Ndabaramukije cyane mwese nizere ko mumeze neza. Uno munsi ngiye kubana namwe mu kiganiro gishaje. Ikiganiro kandi gifise akamaro kuri ino shene yanje Apple Business. Hari nshaka ko tuganira mbona ko vyobagirira akamaro, mbona ko vyobiro bifashije. Nico gituma nashatse ko dusangana muno munsi ivyumviro bitanu vyoshira kukwereka we nimufise amahera make ikintu ushobora kuyakoza. Singomvye kubereka, sinje kubereka ngo umuntu yotunga gute, weba ngo miliyonere gute. Ivyo sinzo nje kubereka, ahubwo nje kubasangiza ivyumviro wewe ufise amahera make bivanye nayo ufise ushobora gukora kandi ugasanga birakugiriye umusaruro. Amazina yane uko bisanzwe nitwa Apollinaire Nikampaye. Nkaba ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cuno munsi muze kubana nanje guhera ku naho gushika gihere, nta nkeka birabagirira akamaro. Ikintu cambe woshobora gukora bwo ufise amahera make canke washaka atanayo ufise ariko kigashoboka, byose bivana n'intumbero ufise, bivana nuko wewe ubuvuga uti ndafise ishaka. Ico kintu urashobora kugenda ahantu ukagura ikintu ugasiba ukagurisha. Singomvye kuvuga ko ushobora kurangura ibintu vyinshi, ariko nimbuzi nk'ahantu baranguza nk'ibintu, ahantu baranguza nk'impuzu, ahantu baranguza nk'amatelefone, ahantu baranguza imiti, ahantu baranguza ibintu bitandukanye, amapareri bishobora kuna ko baranguza. Urashobora kugenda ukarangura nawe ku mahera make, hanyuma ukaza kugurisha ku bandi bantu usanga babikeneye, ugasanga ntivyoroshe kubashika ahantu baranguza. Rero wewe urashobora gukora ico kintu, ukagenda ahantu baranguza ukaguraho ikintu ku mahera make, hanyuma gishyira umuntu ushobora gusanga ari kure canke abantu bidakunda ko bahashika. Wewe ukagiranira imigenderanire, ukagiranira icizere na nyene kuranguza ku buryo guha ku mahera make, nawe ukaza kugurisha ukaraba yuko ushira kuronka ku make. Ivyo keshi iyo umenyanye n'uwo muntu ni nko kwashira kuguha atamahera umuhaye, akaguha kw'ideni, ukagenda ukaguha ikintu, nimba ari impuzu aguha, nimba ari ishati, nimba ari pantaro, akayiguha atamahera umuhaye, hama ukabuza ahantu hari abakiriye bashaka gusanga hari umukiriye bimugora kuja mu isoko kugura impuzu, akabura umwanya kuja mu isoko bivanye n'akazi afise, ashobora kuba akora muri biro atahatevye canke ibindi bikorwa bimubuza ko ashobora kwama aja mu isoko, uwo mwanya akawubura. Wewe rero nahawe kugenda ahantu baranguza izo mpuzu, ugatora impuzu ku mahera make igiciro kiri hasi, ukaja kurondera amahera arenga ukaja kugurisha ahandi kuwundi muntu. Abo bantu bidakunda ko bashika mu isoko, wewe ukabashira ukabakora izo service, ukabasanga ku bibanza aho bakorera, ugasanga urose ko amahera ashobora kuba aragutunze, gutyo ugasanga amahera yo kwikenuza utuntu twa hato na hato ushobora kuyabura. Ikindi kintu ca kabiri ushobora gukora ata amahera ufise canke ufise amahera make ariko bikagenda neza, kudandaza salade de fruit. Salade de fruit no kuvuga urashobora gusanga mu isoko nk'akarorero canke ahandi hari ibibanza bitandukanye, ugasanga barakenera salade de fruit, ariko kugira babashire kubona ukuntu bazionka, aze kugura icamwa hariya, agure anana hariya, agure papayi hariya, agure banane hariya, vyose ugasanga ntivyoroshe. Ariko wewe urashobora kubitegura, ukabitegura neza, ukagura anana, ukagura papayi, ukagura imicungwe, ukagura citron, ukagura banane, gutyo ukagura ibintu bitandukanye, ugakora salade de fruit ukazikorera muhira, hanyuma ukazideplace ukazijana, ugasanga abantu aho bari mu masoko, ahantu hegereye abantu benshi, ukazijana ukaba uzi neza yuko wabizigiriye isuku, ziri muri frako bimeze neza ku buryo biri esthétique, biravye neza, biri presentable. Ugaheza ukambara neza, ukagira isuku, wavyabaye ngombwa usoye kuronka n'agaparufu kakitera, ukagenda umeze neza, gutyo abantu ukabasanga aho bakorera, ukabasanga aho bari, ukabaha izo salade de fruit, ukabaproposa, ukabereka, ukaba waharuye igiciro wabiguze, ukaraba yuko igiciro ushobora gushirako ushobora kunguka, nta kabuza birashobora kugirira akamaro. Rero salade de fruit nta mahera menshi zitwara,
bisaba gusa ko uba ufise iryo shaka, ko uba ufise uwo mwete, kubona ukuntu wobikora biraheza bikakugendera neza. Ni ibintu bitwara umwanya muto bivana ukuntu witwaye. Urashobora kwinjira ahantu muri ministeri kanaka cyangwa ukinjira ahantu muri entreprise kanaka ukagurisha ivyo bintu vyawe, ukagurisha salade de fruits ugasanga birahugiriye akamaro. Rero nta mahera menshi bisaba gusa ko wewe uba ivyo bintu vyiyumvamo. Ikindi kintu ca gatatu gishobora kuguha amahera kandi mahera ata buryo bwinshi bigutwaye, ariko ugasanga birakuzaniye umusaruro, ni kudandaza ze sandwich, isambusa, ibitumbura, utuntu nk'utwo nyene, utuntu tw'udufungwa tubayabaye, nk'udutumbura turabayabaye, debenye, desambusa, ugaheza ukaraba ni hehe ushobora kuzijana, ni hehe ushobora kuja kugurishiriza. Usanga nimba ari ahantu hegereye universite, nimba ari ahantu hegereye des écoles primaires, ukegera aho hantu urashobora kudandaza utwo tuntu duto ku mahera make kandi wakoreje amahera make, ariko kandi ugasanga birakuzaniye umusaruro. Rero niyo ni business isaba amahera make, bisaba gusa yuko wewe umenya mbega tuno tuntu no dukora gute, no dushorera he, bisaba kumenya aho uja gushorera. Rero nta handi kesha atari ahantu Dar Carrefour, ahantu hahurira abantu benshi, mu ahantu hegereye nka Eglise, ahantu hegereye université, des écoles primaires. Utwo tuntu urashobora gusanga dutwara mutahe muto, ariko ugasanga turaguhaye amahera make. Ikindi ca kane woshobora gukora ku mahera make kandi hagurira akamaro, nta mahera menshi gitwara, novuga nka mu Gifaransa restaurant mobile. Ugashira gusanga ninde muhiri wanyu udasanga afise amasafuriya, n'abantu bakashira muhiri wanyu usanga afise amasafuriya, hari amasahani, hari ibikombe, hari ibintu bitandukanye, hari amatermos. Urashira guteka indya muhira murajya amasafuriya nyine mutekamwe muhira, ugategura ifungurwa restaurant muhiri wawe atawupanze utagipaye ikindi kibanza, hanyuma murambabarira, hanyuma ukateka muhira restaurant, ugategura ifungurwa neza, ari agatoki, ari duharage, utuntu bitandukanye, ugashira mu dusorori, hanyuma ukaraba ukajana mu isoko, ukajana ahantu abantu bakorera ari benshi, mu magarage, ahantu nyine abantu bari, ariko usanga abo bantu kenshi bagora kuronka umwanya wo kuvyuka mu gatondo ngo bace muri restaurant, ugaheza ukabasanga ku kibanza aho bakorera mu maparking, urasanga uri kuragurisha neza, urasanga urugiriye akamaro. Rero no kuvuga urashobora kugira restaurant ntoya ukagikorera muhira hajya nyine usanzwe uba, amasafuriya ugakoresha ajya nyine mwe mutekamwo, amasahani ajya nyine, kiretse gusa ko kongereza udusorori dusanzwe n'ibikombe bibayabaye bike nyene, ugashanga na teremusi kuko ushobora gukora n'ubuyi nabwo nyine ukabujana, n'icayi n'udutumbura n'ikate, ugasanga utwo tuntu nimba uvyutse bigira mu gatondo size bimwe warabiteguye ukavyuka kugenda, ugasanga nka saa 3, saa 2, saa 4 akazi wagahejeje, ari udufaranga warose nimba ari 10,000 nimba ari 5,000, ugasanga birakungukiye, bigasumba yaho wokuca atacuri kurakora. Kandi ivyo bintu nta mahera menshi bitwara umutahe muto cyane, bisaba gusa kugira iryo shaka, ko uvyumvira, ko ukura amaboko mu mpuzu, ivyo bintu ukabishira mu ngiro, nta kabuza birahugirira akamaro. Umugambi wundi wanyu wa gatanu ushobora gukora ata mahera menshi ufise, ariko uri benefit ufise inyungu ushobora guha ni jus de fruits. Kandi nababwiye salade de fruits, ubona nababwira jus de fruits. Urashobora gukora jus de fruits, hari utuntu tutumbashije dukora jus de fruits, ugaheza ugakora jus de fruits, ugaheza ugakanyisha, ukazikanyisha neza, hanyuma ukazishorera ahantu naho nyine hegereye ama université, ahantu hegereye ama école primaire, ahantu mu magarage, ahantu hahurira abantu benshi, Dar Carrefour, ahantu abantu bagirira ama sport. Ugaheza ugashora izo jus de fruits mu gihe zikanye, ukajana ahantu abantu bagirira nk'ama sport ari benshi cyane, baba bakeneye utuntu banywa dukanye, ari ahantu abantu bagira ama entraînement ya football cyangwa ya basket, ugashorera ahantu be naho. Mu gihe utwo tuji dukanye aho hantu ndazi kushira kugurisha, ugaheza ugatujana n'ututumbura nyene n'udusambusa, abo bantu be nabo bakora mu exercice, bakora ama sport, baba bakeneye utuntu dukanye bashobora kunywa ko haba hari ubushuhe, baba barushe, baba bakeneye kugarura amate, ari ako bafungura nako baba bagakeneye, ugaheza ukamenya yuko ushorera ahantu be naho nyene. Rero ndabashimiye cyane, twari gusangira nawe ivyumviro bitanu
singomba kubera ko nabivuze ukuntu ngoba mu miliyaride cyangwa mu miliyoneri byose izo naje kubigisha, ariko ndiko mbereka wewe uvuga uti mbega mfise amahera make nokora iki, nizo no munsi naje kubereka nahawe rero ko kuraba neza muzo nakubariye yuko hoba harimo byoshobora gukora. Ndazi nta nkeka birimwo no kuraba gusa ko muvyo navuze harimo ibyo yumvamwo ukaraba yuko wobikora. Nkaba ndabashimira kubana nanje muri kino kiganiro, muri abantu banje ndabakura. Ubutaragira sabone nagire sabone, utibagira kugira like navyo biramfasha, commentaire zanyu ndazikeneye. Namwe nimba hari ivyo mubona bindi muvuga muti hari bindi natwe tubona umuntu yokora, murashaka kunyandikira muri commentaire tukabisangira namwe n'abandi bakabibona. Nuko ndabashimiye cyane, mwakoze kubana nanje, tuzosubira. Murakoze.